iyo ndiko ndarabisirikira hose ivyo ni Fabrizio Romano cyane cyane n'abantu bazi ibintu kuko uyu Romano ico benshi bamuzi ko arafitanye de contact n'abakinyi abakinyi bwabo aravuga ati benshi bageze kubibaza bati eske we ko kuri twumva n'ibintu bitaragegwa ko hari bivuga ati jewe mumenye yuko hari gihe abakinyi ubwabo banyironderera agashusha inkuru umukiye akamutelefona cyaka mwandikira akambwira ati Romano ni jewe naka ewa ndagusaba ikintu kimwe ngirira iki iko ravuga yuko naka ariko randondera bya bintu byo kuduza les enchères akavuga ati biranugwanugwa yuko umugwa naka ariko randondera naka muri ico gihe abahejeje nka developer oya agashize kura kuri bona abantu barenga imiliyoni zingahe barabibona bagatangura gushusha bagacabona ati wa mukinyi tusanga umugwa bwatuko murondero uyu bagamwongera amasezerano bakayamwongera kubera ico urumva bari ibintu ma komisiyo bagira ugasanga inotra ironse ibyo byose arabikora aba journaliste benshi bari iburaya bakora ibintu bijanye n'ibintu babarimo wana nk'ubu hari umumesha makuru n'umufaransa yitwa Romain Molina uyo akunze gucomora makesa akomeye ari mu mafedera muri sport en general aravuga ibitagenda neza ahantu no muri Afrika n'ikibera muri Sierra Leone abakizi agati muri federation ya cyclisme hariko harabe ibi nibi muri Sierra Leone arabivuga cyane benshi aramukurikirana mu gihe kumbure peut-être ashaka kumenya ibitagenda neza hariho abavuze ba David Orsten wewe urumva yuko iyo avuze ikintu aramenya inkuru itaranasohoka itaranavugwa ariko iyo ayivuze waca yihorera tuza kuyibona bibaye nani official vyamaze umwanya munini bini bateye kuvuga transfer ya Neymar abantu hatarayimenya abantu bavuga ataje ntibishoboka Neymar ava muri Barca amafaranga ntayavuga aravuga ati Neymar agrave muri Barca ajya muri Paris Saint-Germain aca yihorera abantu ntibavyumva ntibabite ariko babona birabaye niba abantu bavuga ikintu bacumise umuntu iki kintu kiri fiable rero aba barakunze kurondera des sources urumva ari binyamakuru bona munsi kinyamakuru kivuzwe na Marca canke Dairo As n'abantu babegereye cyane Real Madrid bavuga bati twe niba abantu bashobora no kwinjira mu manama bari mu bwihisho bwa Real Madrid niba abantu baronka amakuru akavuga ati amakuru ameze gutya akwiye gusohoka niyo bisohotse bataba bizi ko byaba byabaye ari amakuru asohoka mu bya politike murabizi ari ibintu bisohoka bitatanzwe nambeshe ko bari ngaho acha barondera ati ninde mu yatanze inkuru ngaho birabaha abantu mwagize nama muri batanu iyi nkuru mwavuze muti twebwe tugiye gukora ukuntu tugira tuzane dufate nka Horizon sivyo nta muntu ari bwabimenye cyo ni kibombe gikomeye kubera je nkunda Edgar ndi muri yo nama peti ya ngase mpatie scoop kanda ko scoop kanda kuremere kubita iki police muri ya Madrid agiraza kandi nta desomere disigaye aca ndabirekura ukacubirekura wa Marca ntavyavuze uyu wa As ntavyavuze basigaye baronda ati iyo nkuru yavuye muri twebwe yari hagiye bagira bwati abagize nabi biki akavuga ati twashaka abo batanga ko barashobora kuvuga ati ntibakwitwara ko muteye barakunegura akavuga ati wagize nabi iyi ni inkuru twe twari gusohora benshi birakunda kuvugwa na Roma naragiye yihenda ariko gikayihenda gake hari gigeze kuvuga ni transfer yande iyi transfer yapfuye kukanyuma ya Mark Gay yari yamaze kuvuga hiya wigo yari yamaze kukonfirma ariko n'ibintu biba bitangaje wongeye byabaye muri Mark Gay byasa n'ivyaheze ariko yaze yakonfirma mu macaragaruka ati je me corrige ntivyagenze neza habaye utuntu tagera neza il reste muri Crystal Palace rero bakunda gushaka ko n'abantu bizeye wasohoye inkuru abari muri komeye
Yes, nuko imbere yuko navuga ati tubandaniza mu by'isoko ry'igura n'igurisha ndetse n'ibitandukanye, reka twanadumira kandi mateka cyo hariya muri Miha Sirice tugaruka tubandana n'amakuru karavuga ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha ku bakinyi batandukanye na cyane cyane aya mugwi wa Paris Saint-Germain witwa Bradley Barcola yanse kuvuga ati kongereza amasezerano muri ya musaziro hamwe n'ubwo ati biko biravugwa dumira mateka cyo muri hanisha tugaruka turekeza no ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha hariya ku mugabane wa Buraya. Shikami iterambere BCAB nk'uko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe. Ingurane isomero, umushahara wawe, igishu yawe mu masaha 48 gusa. Iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB. Mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna. Iyo ngurane isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. Itura ishami rya BCAB ribegereye. Hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mu iterambere na BCAB. Shika mu iterambere na BCAB. Shika mu iterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Avec Canal+, profitez de Netflix. C'est parti. Avec en exclusivité en ce moment, K-Pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. Au One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif. Mettez la ceinture. Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant. Avec Canal+, profitez de Netflix. C'est parti. Avec en exclusivité en ce moment, K-Pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. Au One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif. Mettez la ceinture. Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant. Entrez dans un univers du divertissement. Explorez des jeux pour tous les goûts et trouvez votre propre façon de gagner. Vivez l'expérience. OneX Games sur OneXBet. Un monde de jeux où que vous soyez. Entrez dans un univers du divertissement. Explorez des jeux pour tous les goûts et trouvez votre propre façon de gagner. Vivez l'expérience. OneX Games sur OneXBet. Un monde de jeux où que vous soyez. Entrez dans un univers du divertissement. Explorez des jeux pour tous les goûts et trouvez votre propre façon de gagner. Vivez l'expérience. OneX Games sur OneXBet. Un monde de jeux où que vous soyez. Entrez dans
mwashimira batandukanye dukomeje kubana muri mu mihingo itandukanye na cyane cyane abari novuga ati ku rubuga rwa YouTube ubutumwa bwanyu buradushika kandi turabona yitwa Jeremy Nazugeti ndabaramukije gose Ines Kazi yatinda baramukije mwese cyane cyane Ivo dusangiye mugwi w'abaganas nashaka mu mbarire ama transfer ya Arsenal amaze kuba official turabigaruka mu kanya yitwa Mario Nibitagti bonjour mudamakuru ari muri Real Madrid na cyane cyane muri za transfer ubona ko ubutumwa ni bwinshi yitwa Erat ne kwizati ndabaramukije batama bacu muri Vitaro titurabuze Imana imwakire timurabiye kwa Madrid ibiriko biravugwa na cyane cyane kuri Vinicius Junior yitwa Nezo Nishimati ni Wazo Kids VIP muri Buja FM nagomba maze mbega igikombe cy'isi yose yitwaye uragisubiza canke urakigumana kubdimondo urayigumana yitahukanye abarigwa urayigumana nta kibazo yitwa Didier Nduwimana exacti ndabahaye yambu bandugu ni Gambis amakuru ya Vini muri Arsenal giciyemwo ati kikiba twitege kabisa yitwa Emmanuel Ilanku ndubona ko utuma kabisa bwa mugene ubwandika za gufata kanyekeza tugende tunabugaruka kandamutse abara hatandukanye na cyane cyane gaha mu gisagara ca Bujumbura ariko dukira ari mu magaleri atandukanye nayo tubifurize kubandanya kugira navuga ati ibikorwa byiza cyane gose ku munsi wa mbere w'akazi navuga ati mandanye murondera muronka aho muri hose ndetse n'ivyo murimwo byose kamakuru yacu tuyabandanye navuga ati mukijanye n'isoko gigura anigurisha na cyane kwa Paris Saint-Germain witwa Bradley Barcola yamaze kwankana uvuga ati kongereza amasezerano bona ko byanugwana uvuga ati jewe nibyo nshaka kuyongereza ariko amaze kwankana uvuga ati jewe shaka kongereza amasezerano muno mugwi wa Paris Saint-Germain binugwana ko imigwi itandukanye hari mu Bwongereza yatangaye gutera kajije uvuga ati muno muhungu tumuronse yoza kadufasha muri sezo y'umwaka uza Bradley Barcola kabisa avuga ati jewe singe huma muno mugwi wa Paris Saint-Germain ahubwo mu nyugurura imiryango maze nsoke nerekeze mu mugusha kuronka umwanya mwiza wo gukina ni transfer n'ivyiririkira nugwanugwa ariko hari mu gitandukanye hari mu Bwongereza imurindira ngishika uno muhungu mu Faransa avuga ati mu gihe woza kudufasha tukakuronka muri sezo y'umwaka uza byo bavyiza cyane gose akeneye umwanya wo gukina mu mugwi navuga ati yo uronka Maria mu Bwongereza. Yes, novuga yuko ni saga kabisa kuri uyu muhungu kuko uyu muhungu imbere yuko aja muri Coupe du Monde n'umukinnyi twese twari umukinnyi mwiza ndetse yagize n'aya mahigwe yitwara neza mu gikombe cy'isi ashaka kuva bamwiza kabisa yerekana ko ari umukinnyi mwiza aranabatsindira rero cumvikana uyu muhungu yarabonye ati jewe umwe yasinda uronka cyane muri Champions League mukunze kuba mwifashisha mugenzi wanje Desire Doué rero ndabona yuko sinshaka imyaka injana ndacari muto ngende nkina handi hantu mugwa Paris Saint-Germain murabira aravuga ati oya uyu mukinnyi turacamukeneye ibinyo bisa ni dossier ya Yandio Mande nyene baravuga ati Yandio Mande yamaze gusaba ko ashaka kuza uyagiye twamuzana ariko wapi baramenyesha aho hari mu gihe cha Coupe du Monde kwiraba aravuga ati Yandio Mande bivuze iwiwe Paris Saint-Germain ati wapi twe nta miliyoni je twotanga ati Barcola ari intransferable ntava ngaha umukinyi avuga ati abakinyi benshi baze kubavuga twe tuzovuga ivyacu tuvuye muri Coupe du Monde ira yimenyesha ati nzogira ico mvuze uvuye muri Coupe du Monde agarutse kumbura yarazi ko ari biganiro baza kugirana nawe kumbura nimba ari byo bamwemerera bati vous allez partager le temps de jeu na mugenzi wa Desire Doué ariko abona ntaco bamubwiye aravuga ati cette fois-ci abwira abaje biwiwe uko biri kose jewe siniyongeza amasezerano cyena nashaka kugenda rero amasezerano yibazohera muri 2028 ubu batafise iyo myaka ibiri aravuga ati je nshaka kwigeza amasezerano ni mu ndeke ngende Paris Saint-Germain nayo ibonye ikintu kibaye uko ibiganiro bigeze kure uko yarondera ibigo nyinshi za Manchester United za Liverpool za Arsenal ikindi zindi ariko uno munsi Yandio Mande ikintu yakoze haya Paris Saint-Germain cyo tumagiza gashavu haya Paris Saint-Germain ikubiswe ikibombe gikomeye ngapapa itwawe umukinyi yari kushobora kuba ihombokera kivuga ati kugiye wewe reka tuzana yuko no yadushatse gize intambwe nziza ya mbere tumuzanye ariko yobu mu backup wa Desire Doué ntiyidoge a 19 ans wo kwidoga ariko pour 120 millions 130 millions ivyo nta mu backup bagura kuri 150 millions bibaho rero uyu mukinyi we aciye abahadika aravuga ati jewe ndekeza nshaka kugenda
Paris Saint-Germain yamaze kugurura imiryango ariko yavuze ati hagati y'ijana n'ijana 50 ubu mukeneye araza tuvugana muno mwayo kiravugwa no mugwa Liverpool wewe washize ko wateye intambwe bivuga yuko ibiganiro bigeze kure hagati ya Paris Saint-Germain na Brad Barcola ariko biruko abavyumva hari ama transfer burya ashobora kuba yifuzwa n'ayandi ashobora kuza kuba aba priorité muri Liverpool nabone hari kibazo gihari uyu mugabo Andoni Iraola ashitse muri Liverpool hari ibintu ariko aragira kabisa jo bundi barakinye match amiko bakinye na Sunderland batsinda kuri 2 rero uyu mumenyereza urona yuko Konate yagiye mu defenseur Virgil van Dijk nawe ari muri vacances abakinye ko rakinisha binyuma n'abakinyi bakiri bato yanakinishije ariko agakonta kuri uyu mukinyi Joe Gomez kuko niwe acashika ari kapiteni ubwo ariko Joe Gomez ku rukino rwa mbere rwa Precision yaragize imvune uyu mugabo aratabugira amakenga avuga ati nyabuna ingene ibintu bimeze ndabona yuko turakeneye umukinyi mu defenseur uwo Konate yagiye Joe Gomez ariko arababara iyo ni defense centrale ni kuvuga yuko nsigaje Virgil van Dijk n'abana ba 18 bigenje neza bivuga ati bakinye neza ariko ntashobora gukonta kubana nta rero kuri Brad Barcola sinzi Liverpool ikintu ishobora gukora bavuga bati Barcola tumuzanye dushira ku isoko umukinyi kodi gapo kuko nabonye uyu mugabo Andoni Iraola arakunda abana bakiri bato bavuga ati ndashaka guhana utandoje uyu mwana ariyo ngumoha rero Barcola bikora avuga yuko Liverpool ibiganiro c'est vrai bigeze kure nta uramenya yuko bashaka gutanga muri miliyoni arumva yuko Paris Saint-Germain ati hagati ya ijana n'ijana 50 ariko ndayibona bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye ari mu Bwongereza biravuga yuko mu mwanya n'umwanya Liverpool ushobora kumva Barcola yamutahukanye rero mvuga nti Barcola yoza muri Liverpool yo ari elema ikomeye cyane uyu muntu mukinyi mwiza ni mukinyi mwiza wo ku ruhande ashobora gufasha ibintu byinshi warayibonye mu Bufaransa uzi ko hari igihe Didier Deschamps avuga ati jewe Desire Doué azotangwa ni Barcola aratangwa mu kibuga aratsinda igitsinda ukora yuko ari umukinyi mwiza w'urwego rukomeye rero Liverpool ndibaza yuko itwo kwiyumvira cyane gose kuko uyu mukinyi arandura cyane Arsenal Arsenal no musiko tubona amaso yose kuri Vinicius ushobora kubona bya Vinicius bigoranye uko na Arsenal pap 120 yazitanze Barcola agiye kuko uyu Liverpool igiteza utunyo kidogo Arsenal iramutwara uno musi Arsenal avuga ati twebwe uruhande rw'ububamfu hari turakeneye umukinyi do classe kabisa kuko badufise Trossard kuvuga ati uyu wapi kugenda Martinelli nawe turabonye nta musaruro wawo ukomeye yaduhaye uyu ndabikubwiye muri ino ndwi dutanguye ukabona Arsenal ivya Vinicius abona yuko biriko baraja muri promo bitameze neza uyu muhungu bamaze kumusha ku mafaranga ariko Kiki fisa makenga menshi no muhungu miliyoni 120 Yves Barcola samwe bavuga ati ibintu byarazimye n'abantu barazimye bon no mukinya yakwiye mugabo iturufu araporo yaho ibintu bigeze uyu muhungu ayo bariko baragura vraiment ni qualité ni muto ariko ikintu kimwe abantu batagomba kwibuka ntabwo ekipe zimurondera ari bijuju zirazi ko ari umuhungu ari kadodora kwa paravuga ati je nta mwanya mu mpaho gukina reka nsohoke ico rero nico batingirako bobo mu kunegose banegose bavuga ati twe tuje kugura umuntu atari titulaire gute mutuzimba ariko realite suko adafise qualité zukuba umutitulaire nuko wowe bazi yuko ari mu ntambara na ekipe yiwe gusohoka club akinira iyi transfer ya Barcola ku bantu bobo bagomba ko batazimbwa bazokwitonda bayisunike gushika ku munota wanyu ariko ku bantu bavuga bati nubwo ari mu reserviste ariko kandi ari mu ntambara ari wari karagira ntabwo tugomba gufata risk yuko hari abantu bamudutanga ariyo position mbona Liverpool irimo
ko Liverpool vraiment hari ikikeneye hari ikikeneye uraba bajya bagakpo kuri uriya mwanya bisa n'ibyamaze kwanka uyu Florian Wirtz baragomba kumukoresha nk'umukinyi wa uwo ngaha hagati ngabira acashoka ko atanga solution yari aca no ku ruhande nka nuze nk'umukinyi wo ku ruhande nyene ariko uyu muri Liverpool umunga je yokina bashobora kumukoresha neza cyane no ku ruhande rwande hariya rwa Sala ngo kuri nimero 7 arahakoresha rero hariya ekipe ubona zifise intere nyinshi cyane mu mukinyi batikavuga ati na kare twewe umusubizi wa Sala twari twamuteguriye ko zoba ari mwijana gushika ku 150 gutyo gasanga bakavuga ati twe nta kibazo mugabo uyu mukinyi ekipe zigomba kubishyiramo ibiharuro byinshi zitagomba no kuyasesagura zitonze zizomuronga kuri 80 70 90 niyo menshi zitonze izo renda zibonamwo zi Arsenal Arsenal ntabwo yogena ngo itange ngo ijana ubu bararindira iyo ntambara igakomera hagati y'umukinyi na ntunzi kandi babo ntibarindira ukundi barindira bapropoza bikaboneka yuko ekipe arimwo iri kwinaniza abamurondera nakavuga ati ko muzi neza ko ta mwanya mumfitiye ni gute jeyo mubandanya no kunaniza abandondera iyo niyo namba baba ariko bararondera hagati yiri ya club sino nka ekipe ishoboye kuresista dufata nk'umukandida abonye hajya rero mu bintu navyo bigira umukandida arakunda kuba wenyine rero arakunda ko kenshi izi transfer nini ntabwo bagenda ari benshi niyo bagenda ari benshi uri seriye cyane usanga ari nk'umwe ekipe yotombora ikaguma muri course y'uwo muhungu ari yonyene ikitonda buke ikagenda ikarindira hasigaye nk'imisi 7 Paris Saint-Germain yorasha Paris Saint-Germain yorekura Paris Saint-Germain itegezwa kurekura itegezwa kurekura kabisa nivyo irafisa amafaranga igomba kuzogenda gutora mu backup uyu musubirizi kuko Paris Saint-Germain sindayibona nka ekipe izosubira kuza avuga ngo yizeye bajya 11 ubona batagira aba reserve oya kandi uwamaze kubananira n'uyu Diomande yaraje yiteguye mugabo nawe yavuze ati oya akonja kwicara kwa Paris nuja kwicara kwa Madrid sawa ariko uyu muhungu ndabona hari ibibazo ariko arateza Paris Saint-Germain ariko Paris nabo nyene ikindi naco uretse kimwe cyo kuvuga ngo kurindira ku munsi wa nyuma barafise intere y'ikuvuga ngo naveho ningoga natwe tumusubirize urazi nk'inge turufu bariko bakora kwa Diomande impamvu bariko barayikora kuriye babanje kudandaza uwo baja kurondera arabazimba uyu yari karaposa gusohoka iyo babanje kudandaza uyu ntabwo bagenda nko kwa City na Karongo bagomba doku ngo bamudandaje 20 babwe uriya ko mwamu ko babahaye 120 atari n'umutitireri wanyu twewe umutitireri wacu muje kutunyaga niwe muje kuduha 60 zonyene oya ni 105 ntituvako sasa mu matransfer buriya kubanza gusohora cha kwinjiza utarasohora biba byiza cyane kubera ko deja umukinyi umaze kumukonfirmira ko nawe atamwanya kumufitiye none uronse babiri abageze nawe nyene kugira ingufu zo kugira ngo asohoke mugabo iyo ubanje kwinjiza umusubirizi imbere yuko ugira ni kaya abantu uzenya ya Newcastle na ba Isaac nibo byibuka mu guteba kwa Newcastle bamaze kubona ko vyageze niho batanguye bagura Wan Bissaka binjiza nuriya muhungu Vodmate yavuye mu Budage babona kudandaza kuko iyo uretse umukinya kagenda ekipe kabizi nga kifise umufuko none wewe wodandaza parcelle ugaca kugura yindi umuntu aza amakuru yayo wayidandaje ngo arakoze imbuga oya kubwa turayafise yatange naje onshikigwe nuko rero iyi dose izobimeze gusa uyu muhungu vyanga vyakunda azosohoka sumutitire ari mu mugwi mwiza kandi imana zose
afise n'ikimutera amanyama aronderwa n'amakipe akomeye. Yes, mu bijanye n'isoko ry'igura n'igurisha bamwitwa Andrea Pirlo cyane gose navuga ati nyuma yaho Ubutaliyano Squadra Azzurra badodo imiryango itandukanye avuga ati reka tunenye mumenyereza w'izina ubona ko ibiganiro bisa n'ibigeze kure. Andrea Pirlo ni wagiye kumenyereza w'umugwi w'u Squadra Azzurra w'Ubutaliyano gushika mu mwaka wa 2030 atagihindutse bishobora kuba official akanya nakanya. Nibyo twari gasukara fa pasiti bari bakeneye izina rigeze hejuru ariko Andrea Pirlo navuga ati muri carrière kumenyereza sizina rya hatari. N'ibintu nabonye kumbure sino bikonfirma n'ibyo nasomye ndaza kubizinjamo indani rwose ntibyavuzwe yuko bo babivuyemo ko umugabo muri weekend iheze barabiyemeje nka lo selectionneur w'Ubutaliyano urazi ko hari amazina nabivye ku munsi wa gatanu ngaha hari amazina agira kuri 3 guce canke 4 bariko bararondera hariho Abataliyano bazi ko havuyeyo uyu Gennaro Gattuso hari Abataliyano hari uyu Andrea Pirlo hariho Roberto Mancini hakabaho Antonio Conte ndetse n'abandi bazi ko barondeye Pep Guardiola biranka ararondera Ancelotti arabankira avuga ati merewe neza ngaha muri Brazil rero barashoboye kuvuga ati Andrea Pirlo ni wagiye kuba umumenyereza w'umugwi Sogwe w'Ubutaliyano wa Squadra Azzurra rero kuno munsi hari amakuru nabonye sindayemeza navuze nti namakuru ariko aravugwa ashobora kuba ariyo cyane ntabayiyo bivuga yuko uwo mugabo boba bamukuye kuba umuselectionneur w'Ubutaliyano ati kubera iki nubundi kuko weekend iheze byari biganiro bikibandanya avuga ati nivya twemerera turamubansezerano zo mu mwaka wa 2030 bivugwa yuko bishobora kuba byahagaritswe kubera basanze ngo uyu mugabo ari en collaboration avec n'ishirahamwe ryo gupara ryo mu Burusiya aho rero ibyo siniko rwane sibedo ko nayo ni yabo ndiricisha ati ngaho baca bagira amakenga babikuramo kuna rose navuze sidayemeje ya samples ariko nibiriko biravugwa rero cyumvikana aje maze kubibona ku munsi wa gatandatu gutyo gatanu navuze nti kuri Andrea Pirlo bagize shwambi kubera iki uri kuraraba uno munsi Abataliyano barasubiye kuva 2006 barafise novuga yuko squad nziza effective nziza ariko bamwe ariko barasohoka uno munsi turazi twosubira inyuma tuvuga tuti Abataliyano ntibateguye l'après Batotti l'après aba ba Pirlo nyene l'après ba Cannavaro abo tubona ubucane gose urumva rero ntibateguye abana bakiri bato tubona ati mu Butaliyano hari equipe uretse Inter de Milan uravye ni equipe iguriyemo abantu ama nationality atandukanye niyo zikunze kuba zishika niyo kunze kuba ishika kure Milan twarayibuze no musi na qualification muri Champions League yaronse izi komo ni ikuragaragaza ku revolution ico kintu izana abana bakiri bato b'Abataliyano benshi b'Abataliyano rero cyumvikana l'Italie a besoin d'un coach expérimenté de classe mondiale wundi aza kubaka ikintu gikomeye apana wundi nka Pirlo twaramubonye n'umukinyi yabaye umukinyi rurangira nakomeye cyane bose hagati vyo antuka uzanye abakinyi babiciye biracika bakinyero football yayindi uri kurayira wumva uryohewe ari muri batanu bamenye bakina neza rero ariko c'est pas synonyme ko umumenyereza mwiza twarayibonye muri Juventus ko bitamukundiye neza ariko kagaro kuvuga ngo n'Umutaliyano w'iwacu niyo vodu tuzanuyo ariko mu Bataliyano bagize bamenyereje uyu Mancini we yaragerageje gatoyi ariko Pirlo nabona ati Pirlo si wa wundi ufise un projet sportif ko bazanye Ronaldo hamwe na Paolo Maldini babe nk'abantu baba directeur sportif nyene baraba narumvise ko bakorana n'uyu mugabo yarajeje kuraba ivyerekeye nyene zingendo kuraba itunganya muri equipe nationale Gianluigi Buffon yarabanki ati naratanze imihoro Buffon yaranse pe singaruka rero uno munsi je mbona Abataliyano barakeneye umukoca kuri kwa Pep Guardiola nyene iyo baza kumuronka yari kuba umukoca mwiza nizo tarazi hari aba Fratesi aba ba Moiskin aba bande bakiri bato ashobora kubavyaza nk'umusaraka akavuga ati mwebwe murashoboye
tugire izi system zo dukina uku byoshobora gushoboka ndakubwiye uno munsi kumwe ngo Pirlo ngo raje hayi navuga nti n'ubu nta kizohinduka ni Ligue des Nations ko bafise match muri Ligue des Nations mu Butaliyani bazokinira San Siro n'Ubufaransa na urumva rero navuga ati kuri je nabonye ndi Pirlo ndavuga ni ego umutaliyano iyo ADN urayifise equipe nationale ariko tu n'es pas un bon sélection tu n'es pas un bon coach bakeneye mu coach wa wundi afise izina ari experiment amaze gukina amaze kuja mu competition atandukanye akomeye ashobora kuzamura ubutaliyano kuko buri ahantu bwazame ubu ntazobukurayo azokoresha ingufu nyinshi n'ubuhinga bwinshi Yiva ko bwati ko tubona no ngati imigwi itandukanye na Chachana Utaliyano rondera umumenyereza bakamubura ubona ko n'ibintu bikomeje kugorana n'ibyo myaka yahera nabyo twakunda kubona ariko uyu munsi umugwi seruka yo mu Butaliyano Stade Lazura tuzi ko ukomeye uzigaga ku rwego rondera umumenyereza batandukanye bavuga ati reka nta mwanya ntitwoza ntibikunda bakanga kabisa nta muntu n'umwe iyo ari kararondera inzaja gupanga ahengera bamurangiriye amenaguritse isima itagira ikintu nakita sizirangi ngo abari yavuga ngo yindayishimye iyo barayanka ngo ni rero nibwo Butaliyano bwarahongaguritse nta muntu yita mu bintu azi yuko bitazovyara umusaruro hari ibibanza imbere y'ibintu byose hari ibibanza gukorwa iyo bitarakogwa abantu bose barakuyipa ntabwo nyimba kikiyumva ko bakuye ari Guardiola ico coco ibagira nta Guardiola yo kwakira Ubutaliyano nka buri yarabwatswe n'umutaliyano wabo yitwa Ancelotti imbere ko afata Brazil ico rero nta n'umuntu yonagita ku mwanya bariya babanuze beshu ahantu hose ba Pirlo yubakomanze barapfa kukakate na kareje ivyo wanje byapfuye kera rero Ubutaliyano buragwaye hari ibintu byinshi hano nabwo Ubutaliyano bugera ku rwego kubura muri mondial ngo nuko bugwaye umumenyereza aho ya abagwaye ibintu byinshi abagwaye ibintu biri nyuma mu mizi cyane abo ntibaranaronka umumenyereza peut-être aba asina abantu bukuganira ko kuri question ni débat twogira tuvuga tuti twateguye ingwara naya twayigeze kubikora kuri championnat yabo kuko bihera hariya byarasubiye inyuma yo byose ntabwo ba producer abakenye bakiri bato ntabwo imigwi yabo itera imbere ntikiri ku rwego rwaho yahoze muri Champions League ahubwo nabonye abantu bari ko batubaza ku byerekeye Barcelona amakuru ya Barcelona ya transfer nagomba tugaruke gatoya kuri kubiriko biravugwa muri Barcelona ariko mpere kuri ca kintu hari bice bitatu babwiye yuko inyuma y'igikombe c'isi tugiye kuyaga ku matransfer cyane hari ibintu bitatu biranga transfer harangwa ubwa mbere ibihuha ariyo marimere hakabaho amatransfer yabaye conclu hakabaho n'aya makuru asanzwe nyene ubuvuga ngo biriko biratora intumbero haba hari ibivugwa haba ibihuha iyo bavuze igihuha ni inkuru ishobora kuba itari nayo igihuha ni inkuru ishobora kubayo cyangwa ishobora kutabayo hariho rero inkuru nazo ziba arizo mugabo ziganisha kuri transfer itaraherahezwa hakabaho rero na transfer iza yabaye deal done nivyo rero nje nagomba ngaruka kuri Barcelona ubundi ho nta transfer ishushiri kiravugwa muri Barca hakavugwa yuko igihe cyose transfer ya mugabo Julian Alvarez itoshobora gukunda Barca ntibazogenda kurondera umuhata kagira kabiri bazotunga abo bafise bakoreshe Ferran Torres barizeye yuko guhera kuri ba Rafinha aba bose abahungu babiri bashasha bazokonta kuri bariya ntiyazobura umukinyi bazoza baragira rotation bafise akarorero ku kuntu Espagne twaye igikombe ari umugwi mwiza mugabo udafise umuhata kumwe uvuga ngo uyu ni killer batagimota kumwe ngendegwa ko mwishusho y'uwo barondera muri Julian Alvarez ico nico kivugwa ku muhataka gushika no munsi nakubwiye bishobora kuba ari bihuha
urumva ico tuvuze ntikiba kiri official ijana ku ijana mugabo ntituri buje ngaha ngo tuzobabwire amakuru gusa y'amatransfer yabaye twobabwira make dutanga amakuru yose avugwa ku matransfer ku kijanye no muri defense muri defense ya Barcelona buriya twese twavuga ngo barakeneye umudefenseur central mugabo Barca nta wundi mukinyi baramvisaje kuzosinyisha uriya Cancelo akaba mukinyi wabo bwite muga nta wundi mudefenseur numwe azokongerwa muri Barcelona bafise ku Barca na Gerard Martin mu mwaka uheze bari basa baba sezigeze hagati barafatishije baba bakinyi bashaka kugira iyo pere nziza ico Barca itegekanye après isohoka rya Ronald Araujo barafata umuntu witwa Eric Garcia bamugirira titulaire buryo abe titulaire ku ruhande rw'iburyo hariya ku iburyo no kuvuga iruhande rw'iburyo inyuma hariya Jules Kounde akina ariko bategekanya ko Jules Kounde bamwimura muri defense akaba mu bakinyi bagiye kugira batatu canke bane bazoba bafise kashanyamura Jules Kounde uribuka ko bamuguze muri Sevilla ari umukinyi wo muri defense centrale hatangwa kuvuka ibibazo by'iburyo bagenda bagiruka barahengeka reba barabona forme z'uwitwa Eric Garcia barapora igikombe ciwe no mu Polivara nico bamukundira ariko kandi ibyo bicoba kutaba permana kuko na Jules Kounde no mu Polivara nubwo tumubonye cyane buryo iminsi myinshi uri kabiri abo babiri bakavuga ati uyu n'uyu umwe turagomba kumuzana ngo yimukire no mugabe ico ba prevoya cyane nuko Jules Kounde inyuma y'isohoka rya Ronaldo Araujo yaharugwa mu bakinyi mu defense centrale bazomusubiriza na Jules Kounde hajya kuri muri defense centrale hanyuma bazane uwitwa bazane Eric Garcia abe Conte ku ruhande rw'uburyo iyo mvuze kuba Conte ubitandukanye no kuba titulaire canke kugira gute nukuvuga niyo option ziba zivutse nukuvuga Barcelona impamvu badakeneye abakinyi benshi binjira imagine nk'igihe umuntu yitwa Balde yoba ameze neza ijana ku ijana azofata iruhande rw'iburyo rw'ibubamfu hanyuma Cancelo yoba ameze neza cyane afata urw'iburyo kuri kabiri ariko ibyo ntibibuze yuko umubackup waba Eric Garcia kandi nibibuze ko yavunitse Eric Garcia bigasaba ko aza gufata ngo musaruro kuri defense niyo polyvalence umva boba mu kumwandikisha baragomba kumuharura nk'umukinyi bafise ku ruhande rw'iburyo bazi ko basanganye n'agapeti kitwa Xavier Sparte kariko karakorera hari twarakabonye rimwe na rimwe ako nta n'ubwo kavuga mugabo umuntu yitwa Cancelo nk'umuntu ashobora gutanga solution iburyo ibubamfu wewe bamuharura ibubamfu kwabe na Balde ariko bagacafata defense centrale ni ya Gerard Martin ku Barca na Jules Kounde warumvise ko bafise no mu gambe wo kuvuga ngo umwe nyimba ari Christensen babanze bamusinyishe baramwongeye urumva nabakinyi bane muri defense centrale bisigura rero yuko ntibibujije yuko bibaye ngombwa Gerard Martin azoja gukina hariya yahoze ibubamfu kwa Balde kuko uriya mupeti nuwo kwa Balde no mubackup wa Balde ariko bamugerageje muri defense centrale basanga biravamo kurusha nuko akomeye hariya ibyo byose ni ibintu rero biba biha solution nukuvuga Barcelona igiye kwibaraho kumwe Arsenal yari baye mu mwaka uheze aba Calafiori basanzwe bakira hari umunsi Calafiori yaje akaba umukinyi muri defense centrale hari umunsi uyu Piero Icapié wo harura ngo match yakinyi bubamfu nizo yakinyi muri defense centrale nyinshi zariza ubimenya uyu umupeti uyu wundi yitwa nde akagapeti ka Mosquera no mu backup wande wa Saliba muga hari iminsi twabonye aja kuguvura hariya bavunikiye rimwe bene wajina n'uze na Timbe nukuvuga Barca igiye kubeshaho defense yabo mukango nakabarizwa ngaha mugabo tuzokonta kuri polyvalence zabo umunsi Cancelo na Balde baba batahari
tuzofata uwitwa Jean Martin je hariya ariko Eric Garcia acasigara iburyo ku buryo dusigarana ku Barsi na Jules Koundé bashobora gukinana nta recrutement marenje aca bagiye gushiramo barabaza gusinyisha iyo Christensen ariyongera kuri Jules Koundé biyongere ku Jean Martin ku Barsi hanyuma iburyo basigarane iyo option yo kuvuga ngo hariya turafise ka uri kuri gatatu ariwe Cancelo ashobora no kudufasha ino ariko ino kandi dufise uwitwa Patron ariwe Eric Garcia bazoba huko rero izo ni formula azogenda aratanta ubwo nibwo buryo Barcelona bagiye kubeshaho defense ya kwinjiza umuntu mucaca byovyo ntibirimo bazokonta kuri abo bahungu experience yiyongereye ku Barcelona Patron wa defense ngo tuzoganira kujira ruhande yiwe kuba wewe wavuga ngo iyo batitirere nta n'umuntu akibikekeranye Yes, nuko ukabona ko naye karavuga hariya kwa FC Barcelona ndetse ubona ko ivageze kuyaca hirya no hino kugira ngo abakunzi bo mugwi bagenzi bamenye bavuga ati biriko biravugwa muri ya mugwi wa FC Barcelona. Ni nkuru bavuga ati yamenyekanye uno munsi masaha yo mu gitondo uno mpenyiti akiri muzo cyane gose ni Thiago Pichas yavugize ikibazo c'imvune agishobora ko bagiye kumara hanze kiringo c'amezi agera kuri abiri umva ko ku munsi w'ejo babimenyerezo mazi arababara biranuganuga ko uno muhungu nyuma y'ibipimo by'abaganga bagiye kugira ashaka kumara hanze amezi abiri kwa romboro kayeme kwande gumukinyi ndetse no kwande gwa Real Madrid kikubona ko beta kiri muzo cyane gose yarazamutse muri squad ya Mourinho ariko amaze ko agira ikibazo c'imvune makakanya imimenyerezo yiwe ya mbere na pre-season Thiago Pichas imvune mwivi agiye kumara hanze byavuze ngo indwi zigera kuri zitandatu byumvikane ko ari amezi abiri rero novuga yuko ayara amahigwe mabi ku mwana nk'uyu kuko muri pre-season yose hariho ugasanga muronse umumenyereza mushasha amoli abakinyi benshi surtout abakiri bato barakora ibishoboka byose bemeza umumenyereza baritanga kuko abarakaryo kiwawe wibuka uyu mwana yaragwanijwe gose ariko arabaye introduce na Alvaro Arbeloa yaragwanijwe gose kuko araronka umwanya ukwiye uyu ni umwe kumura yatumye uyu muhungu Kamavinga ataronka umwanya cyane gose kuri Arbeloa hariho kandi yari yakinye match nziza rero warabona yuko imwaka uheze abasimye ntibakunda ububwana ko bwinjiramo gose ubu babikunda na gato ariko uyu mwana iyo yinjiye yarapruva kabisa rero iyi pre-season ikubwira ngo umumenyereza ari mushasha burya umukinya avuga ati jewe ngira ntange agira mpime maka kandi no maximum yiwanje hariho abana bariko ratangaza abamenyereza uravye amakuru yavuzwe mu ndwi iheze yuko twamenya yuko sezi iheze Master Antonio gamushe ku isoko ariko Jose Mourinho ati umwana ko arantanga avuga ati desmene tumaranye ndavyimenye ariko arantanga wibuke iduga ryande ry'uyu mutirike twagute Arda Güler kuri Ancelotti ntiyaramukinyi batarifashisha ariko umumenyereza mushasha aje aramubona amuhakanya rero mvuga nti Pichas yagize amahigwe mabi gose kuko izi 6 semaines izi 2 mois tayari championnat zo yatanguye c'est-à-dire tu n'as pas eu le temps yo kwereka wa mukoci cyushoboye utakimwerekeye muri pre-season uzokimwerekera muri match biragoye azoya yamaze kugira igicapo ciwiwe c'abakinya azokoresha muri saison uko twumva ariko arabwira Kamavinga ko tamufite mu biharuro ariko arabwira Raul Sense ati wewe n'ukuri murarabi uzohoja vuma nindagukirisha ntuzu ndabe nabi urabose ko arakubwira muri Chelsea Edgar hari agahungu kitwa Emelano yagakunze gose Alonso gafite 18 naka defenseur aravuga ati uyu mwana ashobora kumfasha ibintu bikomeye abantu benshi ntibashobora kubibona bavuga ko no mu entraînement aguma kaba hafi akereka ivyo gagira bari kubagira entraînement aracambaye wa mwambaro w'abakinyi yari yambaye n'ibirato barakina hagati barakina n'abakira ari kama exercice rero burya pre-season ikintu gikomeye umwana wese ashobora uduga muri pre-season ko pre-season ntuzoza uno munsi Vinicius sihari yibere muri vacances uravyumva
hari abakinyi no munsi badaye bari muri vacances sinzi ko Bellingham bo baraje urumva Mbappe si hari ntarazi sivyo abakinyi benshi usanga no munsi baba bakomeye babasinya kabisa bibera muri vacances no munsi bazoza vuba wewe uyu mwanya mukinizi president match ni uvuga uti jewe ngira nkina niyahura ku buryo umumenyereza mushasha avuga ati aka kana koma solution iyi iyo agize ya liste vya bikado bije bya bifi bikomeye komeye bije aravuga ati sha burya ndabona mu backup wande wuyu novuga ko Dumfries canke ndeca ashobora kuba uyu mwana no mushira mu match amwamwe rero iyo ukomeretse muri ibi ugenda ntibasura kumenya usanga namuri avuga ati narakumvise ariko yumvire antene yawe yambe sindakubonye sinakubonye akinisha ababona ni ibi bya Andoni irabona kubwira yuko hari abana bakiri bato muzobona mutangara ariko arabatanguza babande ba Kodigako abantu benshi bakunda Liverpool bavuga ati none yacitse igihe ko ciwiwe Gako kandi turatamusaruro mwiza ariko muzobona ngumoha amuryama ko bikomeye kubera iki wewe nta santima zo kuvuga ngo uyu n'uwi wacanka iki ariko akoresha ya system kabisa nk'imwe muri Bournemouth rero cyumvikana kuri Peters agize amahigwe mabi boss bishobora gusanga hageze nk'ahantu twarubisare abana bakina muri Real Madrid barinze bagenda tutababonye cyane hari umuhungu yasabwa ati je nikundira ibikombe nicare ngaha ariko mu nyuma yaremera asohoka ari umugahungu kakira inyuma kagafite ubushatsi bwinshi akibagiye izina kakira inyuma muri defense centrale gafite ubushatsi bwinshi ko karavuga ati je ndigumira aha mu nyuma ejo bundi karemera karavuga ati ntaco umuntu ashobora kuntiza ariko ugaharurira ama Champions League haryamanye nk'atatu ubona karitekanye ngo Parejo Parejo urumva karitekanye ati je naho nokina ariko ama Champions League kararyamanye rero urumva mvuga kuri Peters kareka karyo kiwiwe ko kwiyerekana kuza kemereje akaduga ariko nta kundi nta mahirwe agize Yes, hari abakinyi batandukanye navuga ati bagira abandanye bongereza amasezerano mu migwi itandukanye. Kwa City Eve ubona ko witwa Josco Guardiola bagira mongeza amasezerano azomushika mu mwaka wa 2031 mwaka kanye mu defenseur umwiza ndetse ubona ko uno mugabo Enzo Maresca avuga ati we turashaka gukeneye. Guardiola mu bakinyi bakinanye na ba Ruben Diaz batangwe gusaza yinjiye bafise bakanji baza baragiye yinjira hakiri ba Kyle Walker baza baragiye yinjiye hari abamenye mediatere nka ba Bernardo Silva aba ba Gundogan ba Kevin De Bruyne uyu urero yakinanye na ya generation d'oro ya City yatwaye ibikombe byinshi na Guardiola impamvu rero babihutiye kumwongera amasezerano atanguye kuba mu basiniya City isigaranye ubu tanguye kubakira mu bantu kubakira kuri uyu mu bantu bitwa ko bafise imyaka no kuvuga uyu agiye kuza aragira profile nk'iyo Haaland afise Haaland we ni n'umustar wa equipe mugabo uri korara igihe binjiriye abo basanze myaka bari bagezemwe n'urugero basohotsemo ku bwinshi ucubona kuyu agiye kuba mu bantu bagiye kuvuga ngo leadership bayifise mu maboko ndakubwije ukuri ko ni wabona nk'umuntu nka Ruben Diaz asohotse uzotangura umubone bo bakapiteni mu bakapiteni atangura kuza muri iyo circle ni no mukinyi mwiza cyane rero Manchester City fise hari gihe bamukoresheje ibubamfu mwaka uheze twabonye ko batanguye kuza ngo bavuga ngo ni Gehi nawe abasigaye bose bakaba basubiriza cyane ko Ruben Diaz nawe nyene amari gihe gito ni kapiteni mugabo amara gihe gito cyane mu kibuga kuri City rero je avec uyu mugabo yakiza ameze neza defense yabo mbona imeze neza cyane baraca hafise uriya munya Hollande uriya muhungu wa Madrid akunda Madrid munya Hollande uriya bo mu backup wa Guardiola
Nathanael Ake abo mu backup wa Vardiol hanyuma Gehi na Ntuze nabo bagatwazanya ku ruhande rw'iburyo muri defense gutyo rero biri logique cyane ko bagumana uriya muhungu nkuba makuru ari karihuta cyane nayasohoka n'ubu nyene akubwira yuko Rodri anytime ashobora kuba umukinyi wa City ayo mpeje gusoma ubunyene nuko na City yamaze kuvyakira kurije kwa Madrid yamaze kwiyakira ko Rodri vraiment ino saison ku bice byinshi botangwa kwitegura nk'abazoba batamufise uyo nundi mu kapitene rero yobagiye urumva bavadiyo batera babasinya muri iyo ntumbi yes nuko ukabona ko n'inkino za gisuzi ariko zirakinwa ku munsi wejo umunyereza Alvaro Arbeloa muvuga atasanga menezwe wa Fulham aka kanya ku munsi wejo ariko akinukino wa gicuti n'umugwi wa Fulham aza kurutakaza ndetse ubona ko nuvuga ati ni muri yantu mbe yo kwitegurira umwaka w'inkino uza ndetse niza soko gigura n'igusha ko batandukanye ubona ko nivyo twagarutse ko kuno mugabo avuga ati nimbo no muhungu Goncalo mutamukeneye mu muniza ya kwa Real Madrid ndamuzi namukoresheje umwaka uheze maze ndabe uko biza kugenda muri sezo y'umwaka uza hariya kwa Fulham witwa Luis de la Fuente avuga amajambo akomeye kuri Ferran Torres avuga ati benshi muri baza mu kibanza ciwe ko yoba ageze umwanya mwiza to wo gusohoka FC Barcelona ariko ndabona ko uno muhungu mu gihe guma muri ya mugwa FC Barcelona byo mubera biza cyane gose kuko nivyo mu makinyi babona ko mu miryango gusohoka arimwo Ferran Torres ariko ati jewe ndabona FC Barcelona n'uburongozi bwaho bize kuri dossier y'uno muhungu Ferran Torres bakamugumana bishobora kuba byiza cyane gose mu gihe bamuha amasezerano bakamwizera kugira ngo abandanye abafasha mu busatirizi bw'uriya mugwi wa FC Barcelona nivyo mwaka kanya kiki amakuru menshi aramukura witwa Ferran Torres ariko n'amahirwe yo kumugwa kwa FC Barcelona cyari mu mwaka kanya uriya muhungu umunya Espagne ubona ko nyuma yo gutsinda igitsindo kibahisha igikombe cy'isi yose ubona ko amakuru amwe aramusohora ayandi akamugumiza kwa FC Barcelona uyu muhungu murazi yuko sezo igihera Ferran Torres Sevren yagize umusaruro mubi kuko uravye ibitsina bafite sibiki ibitsina 15 kuri sezo yinjira gombora hari gihe yatangura yatatangura ivyo vyose uyu mukinyi antuka agiye muri Coupe du Monde vraiment ari si forme nziza kabisa kuko jewe ndibaza yuko iyaba nka Ferran Torres ari ku bitsina nka 5-6 mbona umenga Luis de la Fuente gushobora kumusiga ariko 15 bisi zikeye muri La Liga bisa 15 hari kenshi agiye arasova FC Barcelona ariko Barca avuga ati Lewandowski waragiye kandi turonse n'amahirwe meza kuko arabukinyi yahe mu mafaranga menshi ibiki turakeneye umuataka do classe mondiale uyu muhungu avyumvise ntivyamuryoheye kandi amasezerano yiwe yagira yabasha kumwongeza ngana muri 2028 rero aravuga ati arumva yuko Julian Alvarez bagiye ku isoko ry'iwiwe buryo umuhungu yagiye muri Coupe du Monde adafite agatuma kuryoherwa FC Barcelona ku bintu iri kwiramwereka yuko imuza kuko Edgar Ferran Torres abonye Lewandowski agiye yavuga ati ndagize amahirwe ngirabe titulaire indiscutable muri FC Barcelona nta wundi mukinyi azoza atari jenze nzotanga ukaza bumva bagira bakubarondera wa mukinyi wo kugwego go hejuru yiwawe ubona ati ngira ngo muri bwa buzima kuko burya buzima nta mukinyi bukunda nta mukinyi bukunda rero biramubabaza cyane ariko wewe yagiye muri Coupe du Monde amakuru yafise Imana yagize niba navuga cagiye ngavuga ati ingene Oyazabal yamurengeje gatoyi yavuga ati amanota yiwanje ico novuga ko cyo kiko kiragenda ariko Imana ibagira wana avuga tumuga afite amahirwe kabisa Imana mu amahirwe aho igikombe Espagne ubu rero arafise kuduza igituka avuga ati jewe ndo mwataka komeye abankene barashobora kunwa Barcelona mwe mwarangaye basati ni wihangane nta kibazo tuzobana rero bizovana kuri we kuko akantu gashobora ati uri umunya Espagne waratwaye Coupe du Monde uri hagati ya Lamine Yamal uri hagati y'uwundi yes ukabona ko kabisa nibiriko biravugwa kuno musore kabisa w'umunya Espanyol witwa Ferran Torres akanya nakanya ashobora novuga ati kuguma muri mu gicangase agasoka kwa FC Barcelona iva dusiganye iminota igera ku 18 nakanya keza kugira ngo duhadukanye kuva novuga ati munago kiganiro nabo bashobore gusoma kunturire ari nako novuga ati ubutumwa bwo ku rubuga rwa YouTube tugira ko tunabusoma nakanya keza kabisa kugira ngo nabo bashobore gusoma kunturire yego ariko imbere yuko tubaha akanya
reka tubanze twibutse ko dufise abafatanyabikorwa mu bo dufise hariyo Blanchisserie La Référence. Iyi rero ni Blanchisserie iherereye ngaha nyene muri ville aha hafi yo ku Mashugwe ujabutse ibarabara juste urabona pancarte ugaca winjira mu muryango uri munsi y'iyo pancarte ariko utera uja muri etage nivo ya mbere imwe gusa. Aba rero baramesura kandi bakumisha bakanagoro uvuga ko umuntu akeneye express jenge ni muze express ego ukayizana uvuga ati minota 30 nza kwanda yitwara barayikugirira bakayimesa direct bakayumutsa akacatira ko bayitira ipasi bayitera ipasi izinze neza hanyuma bakayigushikiriza neza cyane. Aba kandi itariki imwe y'ukumunani bazotangura kubakorera ibintu bishasha aho bakubwira bati wamesesheje mugabo nturi hafi uri muhira urubanza rwa rutangure nayitwaye ntevye nayitwaye saa 5 pacange nayitwaye saa 7 nayimesuje express saa 10 irangeranye saa 11 nzoba ndi kuri sale ndabasavye muce muyinshikania igihejeje kutungana neza. Ibi baca bayikuzanira nibo bantu ba mbere babikoze. Ariko kandi sibo bonyene hariyo ama blanchisserie menshi usanga ibikoresho amantu z'ama produit bakoresha yabaheranye baragenda bakayarangutsa bombe ukagenda ukayagurira uvuga ati je nkene produit nanje yo gutegura impuzu yanje muhira reka ngenda yigurire iki yarumvise ndababaza ikibazo nigeze kuja kumesesha impuzu yanje yera costume yera kuvyukuri kuva ico gihe sindasuya kuyikoresha ko yarapfuvye kuko usanga barahadikirije ama produit yaheze bayimesesha umutimuke bose bayikamura ugasanga yaragitse icuya ikagira iyi mwoyisubiriza ku murongo. Iyi rero jewe naciye ndayitanga muri Blanchisserie La Référence ngena nzoyambare kwa kanga ntorera umunsi kiki ntorera umunsi zoraba certain weekend ya weekend tudakora mvuga nzoyambara iyamesuwe na Référence zokubwira tora umunsi nizeye wewe tuzotangurana n'ukwezi k'umunani kandi ugatora mviriza wewe rero nubona ari nkuguheza ubu ni nabo mutegetse nka kugira chef wa protocole zotangwa kumfatira ama programme ya kure si kure ilo premier ni vuba ahubwo sina weekend ahubwo nye tuzotangura umunsi bazaba batangwa kugira delivery tangurane navyo nuko rero muri Blanchisserie La Référence nuko ushobora kubaronka rero ku nimero zahe 79 50 45 81 78 izindi nimero umuntu yobatora ko ni 61 ubusa gatandatu ubusa 9 61 ubusa gatandatu ubusa 9 nukuvuga ni 61 ubusa gatandatu hanyuma ubusa butatu hanyuma 9 61 20 00 ubusa nakanya keza kugira ngo mushobore gusoma kunture kubyo twagiye turayaga kabisa ari nako n'ubutumwa bwo ku rubuga rwa YouTube tunabusoma. Yitwa Arnaud Irangagati Salibatama muduhe amakuru y'umuentraîneur Pep Guardiola muri City makakanyageze ni Guardiola makakana bwati ari mu biruhuko ariko tunabandana tubakira ku murongo wa telefone kwina turabira ko telefone itaye kugira ngo tugire ko tubakira kuri 61 20 ubusa 61 20 00 nakanya kiza namwe mushobore gusoma kunturire kugano twagitubashikiriza kuva mu ntagogera mwaka kanya mushobore kwakura amazi natwe turinga kugira ngo tubakire mushobore gusoma no kunturire ari nako n'ubutumwa mwandika ku rubuga rwa YouTube turabusoma. Ufise telefone Android chance ufise imashini nyabwonko yawe andika Buja Media mu story kibaraho atanko manzi inano 61 20 00 ubusa Bispotalo salama
Salama. Ni sawa murakomeye? Ni Bujefe. Yego, turavugana na Demerere he? Aravugana na Boy Las Vegas. Interano yanyu? Interano yanyu? Interano yanje. Beno interano kanye nobatse. Nta kibazo. Yani Diomande. Nubwo akina kwijya kote droit. Akinisha ukubafu buje cyakinisha ukujya. No mu droitier. No mu Kenya karesha kujyo. Akoresheje no mu Kenya akinisha ukujyo ni style za ba Vinicius. Mugabo urumva acaca kuri kote ya urumva ni muri za systeme z'abakinyi ba kera bimwe uwaca adufata yakinisha aca ku ruhande rw'iburyo cyane cyane ariko niba umuhengeza arahakina. Ndakabaza kuri yanjye Diomande akinisha ukujyo mu gakibuba. Ariko mushizi niba ujya arakina arahakina. Niba ujya arakina abantu babone nk'umuntu nka Rodrigo. Rodrigo no mukinyi yo ku ruhande rw'ibuba. Style ya Vinicius. Muga yisanga iburyo kubera ko hari Vinicius kandi ashobora Oui alors. Bisport alo na mahoro. Ako ga telefone kamugoye kabisa. 60 20 20 00 tunabakira kabisa iminota dusigaranye na kalisa. Allo? Oui allo? Telefone kamugora kabisa ainako n'ubutumwa navuga ati bwo kuri WhatsApp kuri 65 ubusakane usaka 254 turabusoma 65 04 54 exacti mwabikoze neza mwubahwe ndi Constant ari muri Cameroon ati ndatanze mwiriwe na mwaramutse neza mutubwire muri FC Barcelona yacu ndi nzohabonayo Jean-Marie Vianney aha mu kinama muri bubanza ku barwa rya 19 muri FC Barcelona twagerageze kubica ijya nino 61 20 20 00 51 Bisport allo? Ni sawa tavugana Demerere he? Fabrice mu Kibenga. Fabrice Ramusaki kina Yves. Na mahoro ki? Ni sawa Fab. Super ni sawa. Ni sawa. Ni sawa nawe? Ntaherutse mu Rumonge. Mu Rumonge nariyo muri weekend yaherutse. Amose wasubiye zo ndamukirize ba Tony Nyambubana. Bande? Tony. Tony rivuza Imana. Na bamuchungaji bose. Sawa. Amanda umufana wa Barcelona mwabikoze neza. Asante sana. Mu nomero y'ubutumwa. 65 ubusakane ubusaka 254 kuri WhatsApp ubutumwa bwanyu turabusoma kuri 65 04 02 54 65 ubusakane ubusaka 254 ari nako tubakira kuri telefone 60 20 20 00 51 ubusa iminota igera ku 9 dusigaranye nakanya keza kugira ngo mushobore namwe gusoma kunturire ari nako n'ubutumwa bwo ku rubuga rwa YouTube tunabusoma andika Buja Media matoriki baratanko manzi ubutumwa bwanyu tuze kuza. Allo? Oui allo? Allo? Oui ni sawa? Ni sawa. Tuvugana Demerere he? Turi mu Kibenga umeze neza. Nukuri turashima Imana. Mwabikoze neza cyane batama bantu. Urakoze cyane. Yego. Sawa. Asante sana. Sawa. 61 20 20 00 61 ubusa ubona ko n'ubutumwa bwo kuri WhatsApp tunabusoma yagize ati yambu cyane ndi Ferdinand mu Rumonge ku Runinga ndabaramukije mwese Kurukinga Bisport allo? Allo Bisport? Bako mwanya amaze kugenda ati Kurukinga ndabaramukije mwese hama mwabikoze neza cyane gose Iva cha turavuze Kurukinga Rumonge kabisa ubona ko nabona abantu bacu dukomeze kubana ya interna 61 20 20 00 51 ubusa Allo Bisport allo Bisport Allo? Oui ni sawa? Allo? Oui Ni sawa. Edika umeze neza? Ndashima Imana Greta ni sawa namwe? Ndamukiza Yves. Greta. Umeze neza ga Yves, sindi Greta. Ninde? Nadine.
Nitwa Eveline mufana wa Hala Madrid. Eveline. Ndamukiriza Kiki. Ni sawa Eveline. Ni sawa. Hama ndiko ndakurikirana neza cyane kuri TV kwere kuri sasa. Ukuntu kikajohewe akumvise ariko atwenga twenga uri kurabibona. Neza cyane. Hama. Naliko sana cyana kwa mbere kugera kwa gatanu. Hama Jose nyina razi nyina bagera aho bakibigize kagabo babanze nabe bakenda tubiraba. Arababona Jose Mourinho. Turi kumwe rero neje ku munsi waje tuzoba turi kumwe. Asante sana Eveline. Mwakoze yana Diomande nawe turiteze kumwakira. Cyane gose yamaze gushika. Fina z'umupira ni gake shaka kubona Iva abantu babigeme mupira bafise mu biganza ko mva kavuga ibyazi cyane iyo bana telefone twasha tugomba tukitaye ikintu cyambe duharaniye no kuryohera Kiki Kiki yaryohewe naho twovuga tuti kwini zinga tuta Biswot allo Biswot allo oui allo na mahoro meze neza turashima Imana tuvugana ndemuherereye he ni Philboy naringarutse hanyuma tukiri kuri Diomande mwari mwavuze yuko aca iburyo mugakoresha ukuguru kw'iburyo yego abumva ni za stile z'abakinyi ba kera ni kubera umwanya yoroherwako usanzwe kundi mukinya komeye Vinicius Junior washaka kumuhengeka akamindira uruhande akaja iburyo nje bituma wumva na Rodrigo Muvini umva agiye Diomande Jenny baza ko direct yoca aja haje ubundi bakakaba mu gihe Vinicius Junior sohoka yashaje kurya ruhande rwiwe sawa asante sana hama Kiki najanda gusaba ka nimero sinzi nimba woka nimero yiwanje genda nyandikire kuri page ya Facebook ya Maquinto chanda yiguha sawa wana mwabikoze neza rero urakoze cyane gose gira umunsi mwiza poa Yes, ari nako n'ubutumwa bwo kuri WhatsApp tunabwira ko tubusoma gitse yitwa Mugisha Miguel ati gute mutubwire Alojo baramugurishije byo twagiye tubigaruka ko yitwa Jospe yagize ati big up sana mwabikoze neza cyane gose Joel ndayikengurukiye ati ndabakunda cyane gose mwabahe Joel natwe turakwemera yitwa New Orleans zibite batama amateka ndi vuba iburinga umufana wa Real Madrid na Arsenal nkongera nkaba n'umufana wa Super Half mwabikoze neza cyane gose mwubahwe ubona ko kabisa ubutumwa bwo ni bwinshi cyane thank you yitwa Gabina Imana ati bite batama amateka mwabikoze neza Andi Desire mukinama Desire tukuramutse ati Imana ibahezagire asante sana Desire yagize ati Obed Masenge ati amahoro cyane Kiki ndahaye mwiriwe cyane hama tubashimiye cyane kuko mwabikoze neza muze mugira kayabagu mwese ati nimwashika ku meza tugushimiye cyane gose Obed 61 20 00 20 iminota mike dusigaye kuri 2 nakanya keza kugira ngo mushobore gusoma kunturire 61 20 ubusa yitwa Bell yagize ati Breakmazinti big up sana batama turakurikirana 5 kuri 5 Floribert ndikumana ati Kiki aryohewe yumvisa kajwi kundi muntu kingumi ati muramuvuze kweri ati yawa Kiki jewe ndamaze kumubona Kiki ati arakuzi ntumuzi Floribert bamusho ati amaje wegigira namuramuze cyane Floribert amako yadukurikirana umutayigayizwa kabisa ati ni sawa mwita Papa Beni Allo Bujati allo ni sawa turavugana nande turavugana na Desire Papa Kayakaza Desire hano yanyu
ndashaka mutubwire Mercato ya Liverpool abakinnyi yaguze. Mercato ya Liverpool. Ego. uretse Amaze gushika. uretse abari kwirarondera nta bakinnyi bashasha turumva bagendayo uretse abakinnyi bakiri bato ushobora kurondera Nta numwe hashika. bariko barondera Barcola ariko amakuru ni menshi rwose kuko habifuza ko muzana Vinicius muzana Barcola nta bakinnyi bakomakomeye bararondera. yavuze ati ni sawa mwabikoze neza Yves Kiki Edgar ndabaramutse ndabakurikirana ninumiye ndumufana wa Hala Madrid bantazira Zando mukididiri ibusiga kabisa mu gisaga ca Ngozi bona kaduhaye n'amanimero menshi tubashiye muri groupe kabisa groupe irahari ndaza kubasha mu mukanya ikiganiro cyarangira ati ndi Emmanuel mufana wa Barcelona twari kumwe turabakunda cyane gose hayi banyamuryango ati mubirimo neza ndiko ndabakurikirana gatanu ku kandi ni Anise mubona Barcelona abaramutsa cyane gose ese nuko mbona ko novuga ati ngabakunzi nibahere mu bindi n'umwanya maze kutugirana Yves Super Hafu ndagushimire cyane gose ndagushimiye Edgar Kiki Makwinto ndagukengurukire ndagushimira cyane gose Edgar shimire Yves twaseye kino kiganiro shimira abavuga bw'ivyuma bakoze ishoka byose amaje n'amasana bashikire namwe mwese mwadukurikiranye muratandukanye ndabifuriza umunsi mwiza mubanye no muvyaye byari iteka idasanzwe bwa rubona Imana yatugire kugira ngo tubane mu kiringo c'amasaha agera kuri 3 shima twabanye kuri televiziyo chene ya majana 353 shima twari kumwe ku murongo wa FM ni 87.6 ni Buja FM shima twari kumwe ku rubuga rwa YouTube ni Buja Media ushaka ko ufite telefone Android yawe cyangwa se imashini nyabwonko andika Buja Media ikiganiro kigumaho atankoma